like hariho yugira rimwe kabiri gatatu none gihatura afite ta oh wait rimwe none kumenga uri kuratwa ni biharaguri kura ndadugana n'umutwe rimwe kabiri gatatu kane giro ko bazi ni zibiri ari yuko like rara mbandiye inclino rimwe kabiri gatatu kane rimwe kabiri gatatu cuduze ukuboko ya uko rimwe kabiri gatatu kane oya igijana na ikora subiremo isoro giruko rimwe kabiri gatatu kane okay rimwe kabiri gatatu kane ujana rya kane ujana n'ukuboko okay rimwe kabiri gatatu kane rimwe kabiri gatatu kane rimwe kabiri gatatu kane yeah okay pa urumva rya gatatu cuduza ni rya kane. What's up my people? How you doing? I guess you're doing good. I guess you're cool. www.blacktv.com. Your website section usanga basanga makota duka vami Black TV. Ni Facebook, Instagram usanga makota duka vami Black TV. Tukusa Black TV Burundi. Karibu cyane ngeno kino munsi office umutumi na usuyone ni DJ Oli. Sima bamwita DJ Oli ariko sizwa mu DJ. Yonzi ariko uconzi cyo n'umuririmbyi w'umurundi afite amakuru menshi yakoze amakuru yarinze wonga mu gihugu cy'u Burundi n'anize ba diaspora. Meshe zo kuvyumva ndamwikaza sendimbo yakorera Fabi Love Cation Boy. Karibu bro. Asante sana. Meze neza. Meze. Mutagwa covid ntacho. Nta covid ngazihari. Oya jeva ma covid nizomufata. Zata. Mino misi yagumutse covid bras. Ntabwo nte gufata. Mino misi covid abaye. Nuvuga by the way ni ingwara mbi. Canke n'umugera mubi kuko urica ariko mugabo ushika no kwikingira. Bon, ndumukirisu la Bible dit que cyo watura nico wubaka. Yes, mukirisa aririmba. Burya abantu bakavuga cyane baririmba indimbo za profane, indirimbo no gusenga biratandukanye kenshi. Nivyo canke sivyo? Nivyo. Tandukanye gute? Hariho abashobora kuba bavuga ngo like ngo arakijijwe en plus akaririmba muri église mugabo background yuko sanga ni ibintu bigoye ni mutima w'umuntu rero. Karibu cyane rero DJ Oli. Merci sana vraiment. Natavuga ati ni mu DJ. Bayigenda DJ canke ni just nakantu kagiye ko canke urabikora cyangwa bageze kubikora. Bona rigeze kuba ndi DJ n'ubu ntibisigura ko nabihagaritse. Arigiye mura ndabikora rimwe nyene. Ego. Ni DJ wo muri studio, DJ wo changa imiziki, ni DJ byose. Wabikoze. Ego. Okay. Background ya gabo namuzi yambe twayigaje na wewe nakweshiga abantu benshi mugahe togahunda tukanikano kimeze neza shaka tumenye DJ Oli nimye cibitoki turabizi sinzi ko ari upfuka ntavyo ko nabibonye igihe kimwe bagwa agashimwe ko murimvyi w'umwaka igejeje mu ntaya cibitoki to background ya gato DJ Oli inde imeze gute background imeze gute actually bon DJ Oli n'umurimvyi w'umurundi kuba nitwa DJ nuko nigeze kuba nkora muri studio zo d'enregistrement nkanavuza ku manza nyene ayibona and then ndaza kuba beatmaker muri Agap Record ya hanyuma muri 2019 nza gutangura carrière yo kuririmba nivyo novuga muri make. Hajya no mu producteur ya mu beatmaker bisa mu producteur ego gusa urumva ni kuri partie yo gukora amabiti ibindi sinabwa bijemo cyane gusa ngo 2019 kuza umwuga uri umuntu wakoze mu byinshi cyane amaudio menshi amavideo menshi umwanya muto cyane bitorohera abantu benshi cyane izo nguvu zo gukora byagenze gute ubwo turazi yuko bigoye mu muziki w'uburundi ntabuze gakora indirimbo imwe yakabiri ko cuma buri yanyiki kuba bivaye n'ubuzima bivaye n'uburyo ibintu by'ukora nkora ibintu nkunda umva ko abaye kwiheba
ukavuga ati ndahevye bimwe kugira ngo nshobore gukora ibi ya nico gituma urumva ni jewe nyene ubwanje ivyo buryo ntuzyo vyaje bizana na canke warakura gusaba mu karondera hirya no hino ego nsanzwe mfise aho nisuma hamwe urumva nivyo nyene nshimemera nkayiberamo ya inyuma yo kuba muri ivyo mwaka wa 2020 ndibaza 2020 ufite agashimwe bakame muri 20 mugana ka 2020 na ka 2020 nico shavuga ko nanje waje 2019 2020 ufitana agashimwe ku mwaka mu ntara y'Ibitoke aho gashimwe kaguhaye ikiwe kakwigishije ikiwe nka DJ n'urugendo ufite kanyugururiye inzira zitandukanye muri carrière nyene ndimwo ndetse ko ça me donne le courage kubandanya parce que maze kubona ko ivyo uri kurakora bishobora gushimwa mu ntara yose urumva ni novuga gute n'amahigo manini ni intege baba guteye intege bikomeye rero ku bwanje hari ama connaissance naronse hari ama opportunité naronse yego tucagiye ko ni ntara y'Ibitoke ari ntara kirafasha mu vy'ugwaruka gose ko matwe gutegwa na misi c'Ibitoke nyuma yategwa n'ibintu bitandukanye dogo yafite mu kuboko nubwo byari birimo n'abandi bantu ariko bako ibintu bikakora ibintu bimeze cyane twashigikire kuko tubashimire nako ubwo murazi yuko nk'ivyo onye abantu bisha bigizemo mu nzego zagiza cyane inyuma yake yashimwe ntabasha yakurikiye yajyanye canke kagashima avuga ati muri ivyo umwaka DJ Ole mu y'Ibitoke oya nagiye ntani bahasha bugenye nabo tambwiye ati bigarakubonye oya yazigiye kinini yose nari ndi none kutamvugishije nyine warumva yaranyikawushije aranka kumva hayimvugisha haje nyine nawe twashoboye kuvugana rwema twara bahomvye ntaco badewe ntaco reka turindire umwana uyu mwaka ndashobora kuronka kandi mwaka niwe wenyene cyangwa cyitoke nta n'ivyo bariyo bari kandi barakora ngo kabonze jewe vraiment nauds PhD permanente ni voilà ashobora kuzomutwara uri aho bashorara boni vyiza dupartageje n'abandi mugandi ko ndakora ya okay inyuma gashimwe wakoze indirimbo niyo cyangwa tugatubona indirimbo wakoreye ngamwe Black Records kwatabizi niba kwa ina Fabilo Vacation Boy bigatwe background y'indirimbo imeze gute indirimbo yakoreye amasalamu yakorewe kuri World Beach ukuntu wamenyereye cha habona neza hariho video ikogwa n'umuntu utamenyereye muga ariko ozikorwa n'umuntu amenyerewe Dread Master muri Black Records bimeze gute background y'indirimbo like story behind this song narifise indirimbo nyinshi ntegereza gusohora muri uno mwaka ariko as a team baravuga ati no reka dusohore iyi kugira composition mere kujya ni un peu true story ya ni naje dije oya nta bindi bibazo biza gukurikirana ni un peu true story rero nivyo numva novuga ariko watumva ya story kwanza imeze gute ko tayumvise ndabo mugende kwira ku rubuga rwa DJ Oli wa DJ Oli udayo video ya rimba na Fabio mucamwe ibona vyose ariko uturayibona kwanza anza tubwire kwanza gatoye ivuga iki bica vyumvikana ngiza akakana nagira ngurera bivanye n'amajambo wambwira ngo wopfa umuhera hako wombura uravyumva ufite n'umuntu ke nagira n'urukundo kumbe wari kubisoro ushikiye abushaka wagiye nk'urusoro sinasubiye kukubona wanyitse nka so nagira umutima urera kumbura agasoro soro yaro pa Fabio Vayibo naye ntaya ya ndashaka ndayi Fabio wanze yandikiye aho nyene abawungira arayibuka ya kwanda muri video oya muri video baconyere guzaye video twarasubiyemo kenshi arimo twazi turamucika mugabo arayibuka ya ananda arayitse okay true story yamwe nadinye cyane yundi mu bon déjà ni remix voilà ndavuga uko remix gute ni remix ariyo version ya mbere yitwa gute na soro nyene haje ari hari ako wahinduye vite hose mugabo na beat yarahindutse melody nizijya amajambo yanje naje nyene Fabio niwe yiyongeyemo none nivyo yena navuze cyangwa sivyo ibyo ntabyo nzivamo wovuga uti ni story zibiri zimutse entre parenthèses basi okay iyo story basi byamwe nawe bimeze gute nta bigihari
ntabigera abo mu iminsi mwese posta kuri stati ibyo biransiga jere agi no musi umwe avuga ati ndakumukumbuye wenda gukumbuye turashobora kubireka entreta atubireka guys baza kuvyumva dikwa DJ Oli ni indirimbo yitwa Soro Soro iri kuri YouTube channel yiwe ni Fishing Fabulous kavido kameze neza cyane akaje kameze neza cyane indo karabe abanye kameze kamateka by the way wafise ndi muri studio jina wewe ngufise izisha zitatu mata zibiri wewe wacho mwacaguye ijya nka team bwa mushe gusora ijya ndirimbo barafise ibintu byinshi barabirako yego baravye ati canke baravye reka turarego dukore iyi nyene kuno gusa urumva hari indirimbo nk'uko wabivuze nyinshi ziryoshye zo muri studio dusema vibe atandukanye n'ababibonye ari iyindi freestyle ya hip hop urumva bavuze ati no kino gihe reka dutangiye niyo tuba kuri video hari amakomantere menshi yasohotse buryo amakomantere negative yemera cyane gose haba komantere menshi yasohotse avuga ati ku rwego DJ yarageze ko ino video ntimukwiriye ngo bayi cette partie za mbere mengo barayi neglige ukuntu sinzi ko byabaye uburyo sinzi bw'amahera cyangwa uburyo mwagize scenario nkeyo ukuntu izo commentaire uzumvise uzumva guca nk'abageze uzumvaho bon ndazumvise ni sawa kuko projet kuri kiro cumenye cukora kandi ni byiza vraiment nk'abantu bazitanga ni sawa ni bon gusa ico nanka ni sorry umuntu avugira ku ruhande burya bibaye byiza ko umuntu agushikira akakubwira ati bimeze uko nivyo vyiza kubera ko umenye ico ukwiye guhindura iyo story ara groupe ya society turimo ndari nakubwira fresh ndayitomora bagize story bagize akakomantere kavuga ati none kumengo ditori akaduga cyane mugabo ibina Fabulous mugabo i-video ntiri kuri standard yiwe directement like nizo onye stumvise amashaka ba promoting music babivuze urumva ko haba akantu haba babivuze jewe navuga ni navyo numvise nk'abo bantu urumva navyo numvise ariko ko vyavuzwe navyumvise henshi vraiment ha kuri kote y'amesha makuru y'abasayidi y'abakunda umuziki kuko kenshi jewe ndazasoma commentaire ijya ndimbo nayipostinze ijya ningi nayipostinze ku platform yanje amakomatene yabona munsi bandika cyangwa mu platform za Black TV nayishize ko nawe nyene abona ko avuga ati DJ Oli vraiment niya video mengo harakantu video sa neza ni video karikoze neza mugabo harakantu kari kabuze muri video kashi umva kuko ugwego gwa DJ Oli nyene navuga ni hari ikintu kitaraja habona kumbura udashobora kwitora no kwimenya hano kuye kuba deje urumva harimo muri izo commentaire negative harimo ikintu kiri positive DJ uri kuri standard ko ntiyarakuye gukora video nk'iyi voilà c'est ni clin d'œil iri positive ko umuntu ayumvise atatahura ashobora kubifata nabi mugani byiza kuri je koko projet ikurikira nzofuma nteba canke ngirene mugabo nzana ikintu kiri kuri niveau yiwanje voilà okay tugende 2020 tugende 2021 tukwitege iki ngigenda gute ahubwo ngiye gutanga ama video asumba niveau ya DJ Oli nico kintu novuga voilà kumurengira hari habo bakrasa hejuru nanje ngiye kujamo n'izindi composition ziryoshe peut-être que zifisa kanuvera kusumba zijya bomba sindota nja munsi ndiko ndaduka niki wipfurije abarundi muri rusangi 2020 tugiye gukoramwo kubamwo na Noel nziza na Noel muri rusangi muri mu Kristo byase ndabipfurize Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza barundi bose en general nabumva ibingira mvuge navuga gute ndabipfurije amagara meza kuko burya ufite amagara n'ibindi bashobora kubishikako gutera imbere mu byo bakora ntibacike intege mu byo barimo voilà uri kandi ndakwifuza amahirwe mu byo urakora ndakwifuza iterambere ndakwifuza n'ibikombe byinshi uve mu ntara ya Cibitoke uze mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi hose by the way nubwo ava mu ntara ya Cibitoke mungaje mu gisagara cya Bujumbura sinzi mpamvu ko igikombe cyo mu ntara ya Cibitoke hazodusigurira wimagine bro nkorera Bujumbura nkaronka icyo mu Cibitoke uburengira ndo nk'icyo Bujumbura bitewe ko zya place zijya novuga zya waje bazisohoka zitangwa zo mu kinyegero za Swahili Nation hari yanye ko zizoshikira zona award za Swahili Nation hari utamusa utayironka yabaye sabe Doge reka bashimye cyane ndabutse ko tokuna DJ Oli na kuri platform ziwo mwandike DJ Oli kuri Facebook ni DJ Oli Instagram ko nyene YouTube ko nyene
cyangwa amakuru atandukanye niyo ndirimbo nanyo irabe nimba ikunze bwa ndayikunze nimba ikiyo cyuko musapotingamo kimusapotingemo merci beaucoup ndakunda cyane ciao ciao murakoze